Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose n'imiryango yanyu yose. Turi kwigenekezo rya 27 ukwezi n'ukumunani umwaka w'2025. Nzindiye muri studio kugira ngo dushobore kuganira kuri bimwe n'ibindi na cane ku bisanzwe biriko biravugangwa ku mirongo y'urugamba aho hakurya mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho hariko haraba intambara mwese musanzwe muzi yuko yatangujwe n'igihugu c'u Rwanda, ariko kugira amagingo aya iki gihugu c'u Rwanda kikaba kitarashobora kwemera ku mugaragaro yuko arico cashoboye gutanguza intambara hajya mu gihugu c'u Rwanda ca Kongo Plutôt, ndetse kikaba kitaranemanga yuko hari abasirikare b'igihugu cabo basanzwe bari hajya ku butaka bwa Kongo. So ikiganiro tuza kurabira hamwe uyu munsi, turaza kurabira hamwe ico no kwita defete canke uruhombo igisirikare cy'igihugu c'u Rwanda kiriko kiragira, haba mu ntambara kiriko catanguje mu gihugu kibanyi ca Kongo canke muri rusangi mu ntambara kiriko kirashaka gutanguza mu buryo bweruye hano novuga mu karere k'ibiyaga binini. Ariko imbere yuko twinjira mw'idonido rya kino kiganiro, mu nkundire ndabaramutse aho muherereye hose, ndabipfurize yuko uyu munsi muza kugira umunsi mwiza, muza no kugira n'ikiganza ciza mu byo muza gukora byose. Hamwe n'ivyo kandi reka nongere gushimira hamwe n'abandi mwamana ntaryo mubana natwe mu buryo ubu canke buriya, haba abatugeza ko impanuro zitandukanye, mu by'ukuri turabakunda cyane rwose kuko atamwebwe nta twebwe, haba abakora ibishoboka byose kugira ngo B-Info Plus dushobore gukora turi confortable mu kuturonsa amazi yo kunywa, mu kuduterera kugira ngo dushobore kuza tuinova akazi dukora mu kugura ibikoresho bitandukanye, reka ndetse n'ibindi. Mwese mu by'ukuri turabashimira bimwe byimva mutima. So haheze iminsi turiko twumva yuko hoba hariho ibidasanzwe mu gisagara ca Uvira. Ndagomba ndamenyeshe yuko gushika amagingo aya Uvira haratekanye, nta kidasanzwe ndashobora kuronka uvyo biriko biravugangwa muri Uvira. So mwumve rero yuko Uvira haratekanye, usibye gusa amasasu yavuze ejo na hirya y'ejo ahari novuga ibitagenze neza hagati ya FARDC hamwe na Wazalendo, sino kuri kote y'umutekano Uvira imeze neza. Ku mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo igenekerezo rya 23 ku ncuro ya mbere harafashwe umusirikare w'igihugu c'u Buganda. Ifoto ngira ngo muraza kuyibona abari mu groupe yacu ya B-Info Plus, afatwa n'aba Wazalendo. Kumbure ivy'inkuru y'Umuganda yafatiwe ku mirongo y'urugamba ndaza kuyibaha mu kiganiro kiri imbere ndi kumwe na journaliste mu buryo bwiramvuye kugira ngo sindabasondeke. Shimye gusa ko mumenya yuko iyo tuba turasima tubabwira yuko iyi ntambara iri kirabera muri Kongo atari intambara yatangujwe n'u Rwanda gusa, harimwo Abaganda, Abakenya, Abasudani, Abasomalia. Ntabwo tuba turashikuza, dushikiriza inkuru tuba twatohoje neza kandi tuba dufitiye n'ivyemezo. Ngico cemezo cyambere kiragaragaye cyuko UPDF iri muri Kongo atari mu bwumvikane bwa leta ya Kongo hajya muri Ituri, ahubwo basanzwe bari na hano muri Kivu y'amajepfo na Kivu y'amajaruguru gufasha ziyanyeshamba zateye igihugu ca Kongo ziyise M23. So, ku murongo wa telefone turafise umutumire. Bwana Musisanguzi Mwenza, ndaguhaye ikaze. Amahoro cyane, cyagira ko nongera kuramutsa abo nari ngumbuye bose bakurikirana B-Info, ndababwire ni bakunda cyane. Hanyuma icyo nababwira ndababwire ni biko bigenda bivugwa n'ibintu biko bigenda byerekana bimwe mu byo tugenda tuvuga tugaragaza ukuri kuba kuri kwihishije. Burya iyo uri gusesangura uri kwerekana ukuri kwihishije ukaguhereza abatari ko baburi biko birava n'ibiko biraja. Rero ndagushimira cyane ko wongeye kumikaze kuri B-Info. Nizere yuko tugiye gucika nino bimwe mu byo bagiye uravuga kugira ngo tubirabire hamwe
bijanye n'ubusesenguzi bwacu murakoze. Yes, asante sana. So aho uherereye mwaramutse gute? Turi kabisa, hari amahoro, haratekanye, akazuba gasa n'aragira gatangure kwigaragaza narijya hasa naho bita muri nord. Yego. Bakari mu buseruko rero. Usanga ibintu bimeze neza, yego. Na cyane. So tutarambiye bariko badukurikirana, ndifuza yuko twogira ico tuganiriye ko mu majambo make tubereke nka synthèse ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, na cyane mu rwego rwaho rwa gisirikare RDF, ivyo basa n'abariko barahomba cyangwa bamaze guhomba ku bwa zino ntambara novuga batanguje muri kano karere k'ibiyaga binini. Reka tuce tugira ko tuvuga rero na cyane nko kuvuze ngo tuvuge ku bijanye n'ingene igisirikare cy'u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda kiriko kirahomba. Ariko imbere yuko ntangura hari akajambo ngoma nshiremwo nubwo abantu badukurikirana nabo batabizi, ariko ndagacishemwo bambabarire kuko nako nyene karimo ubundi bwenge. Baravuga yuko igihugu cy'u Burundi gikenye, ego kirakenye nivyo, ariko abene igihugu b'u Burundi baratunze. Baravuga ko igihugu cy'u Rwanda gitunze nivyo, ariko abene igihugu b'u Rwanda barakenye, igihugu kiratunze. Ako kantu kumenga nakubwenge uburebure bwose. Ako nakantu kubwenge burebure bwose gasigure neza abantu bagatahure. Ego gusa sico turiko ngombe kukabaho. Oya gace ko naco gasigure ko amaze kukavuga gasobanura bagatahura amatuduge kwijambo. Ego niko ndavuga ni abanyene igihugu cy'u Burundi kirakenye nivyo. Hari byo tubuze bigaragara ku maso. Ego. Ariko abarundi baratunze. Sobanura ico kintu. Ni kuvuga igihugu cy'u Burundi kirafise igihugu cy'u Burundi kirafise ico kibuze. Ariko umurundi cyangwa abarundi bo baratunze ntaco babuze. Igihugu cy'u Rwanda kiratunze. Mugabene igihugu barakenye. Muri make igihugu cy'u Rwanda kirafise amafaranga kiroka gikoresha kiragura ico gikeneye. Ariko abene igihugu nibo babigizemo uruhara kugira ngo yewe biboneke babe babayeho neza. Uri kuraza neza. Rero muri ico gihe niho ngomba nce ndugira nerekane ingene uruhombo rw'igihugu cy'u Rwanda ruko rurigaragaza narijya bafise intambara nyinshi bariko bagwana muri kano karere badashoboye kunesha canke gutsinda. Yego. Niko ndabifatanya n'ivyo bintu bibiri mpejeje kuvuga kugira ngo bitewe bitahurike neza. Uruhombo mu gihe munda harari inzara hakazinduka inzigo. Yego. Bamenye yuko gutsindwa kw'igihugu cy'u Rwanda guhagaze ku kuntu abene igihugu babo ata bushobozi bagifise bwo kubaho, bagaca babura rero ibishigikizo kuko batanguje intambara nyinshi. Intambara ya mbere batanguje niyo mu Burundi. Yego. Kuko intambara yo hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni imyaka myinshi. Iya kabiri niyo muri Kongo. Iya gatatu niyo mu Bugande. Iya kane niyo muri Tanzania. Yego. Izo ntambara zose ndiko ndavuga nta nimwe bashobora gutsindamwo bivanye nuko abene igihugu bafise inzara bashobora ugushigikira igisirikare cyabo. Nico gituma ico gisirikare cyabo gica kitakaza ishusho mu bene igihugu bwa mbere mu Rwanda iwabo. Aho baca basanga abene igihugu bariko barabashigikira. Burya abakunda kurorera umupira bo barazi yuko iyo kurorera umupira atabarorerezi donc iyo bariko bakina umupira ahamba bagakina atabarorerezi bahari, akenshi abadafise abarorerezi baratsindwa. Ni gake utagira umurorerezi atsinda ufise umurorera amutera intege. Ivyo nukuri kabisa, ivyo nukuri kutagabanije. Maze kubyerekana uko
biramaze kugaragara yuko igisirikare cy'u Rwanda kitariko kiroroherwa na cyane cyane igihe basigaye bafata n'abenegihugu. Abenegihugu b'u Rwanda bafashwe nabi, nicyo gihugu cya mbere gisigaye gifata abenegihugu bacu nabi kuri uno mugabane wa Afurika. Ibyo rero ni biri kubigenda bigaragaza ingene batakigoma no kwinjira mu gisirikare cy'inkotanyi. Inkotanyi nazo rero zaciye zigaranika intambara nyinshi nk'uko nabivuze, izo ntambara nyinshi badashoboye kuzinesha. Akarorero intambara icyabera muri Kongo, ingene n'abarungikayo bafite ingene babakina. Sinzi yuko kuba warigeze kuronka amakuru ingene Wazalendo nabo baba bagiye iyo hagera igihe ugasanga bagize icyo bumvikanako. Aho ndabizi icyo ndakunganira ko Bwana Musisanguzi Mwenza, ubwa mbere tukiri mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko ariko arabivuga yuko abenegihugu benshi batagishaka kwinjira mu gisirikare cy'inkotanyi, ni kubera yuko igitigiri nyamwinshi cy'inkotanyi ziguye ku rugamba ntabwo imibiri yabo iheza ngo igarukanwe mu Rwanda ngo isobanure iteka. Ibyo nta nubwo biri mu ba aja gusa, ndavuga aba homme de troupe gusa, meme no mu ba officier hagaruka bake. N'abagarutse nabo abazana imibiri yabo gusobanura iteka mu Rwanda, usanga imiryango yabo bayiha iminota gusa y'imihango, ntibemererwa gukora imiryango myinshi, ndavuga imiryango myinshi ntibemererwa gukora amaferpar, ntibemererwa kugandara, ni ukuvuga ku irimbi babanka iminota 30 gusa yo bahamara. Ni mu ntumbero yo kugira ngo abanyarwanda n'amakungu ntibabone ko u Rwanda rukomeje gutakaza ingabo nyinshi ahajya muri Kongo cyane cyane. So ibi rero ni kimwe mu bice bituma ubwa mbere abavyeyi bibarutse rujya rwaruka rukorerwa ku mirongo y'urugamba bazinukwa kiriya gisirikare. Ikigira kabiri, baca banabigisha abana babo basigaranye yuko batagomba kuja mu gisirikare kubera ko n'abakirimwo bapfa bagahambwa nk'imbwa, imiryango yabo idahabwa amahirwe yo kugira iki, yo kubunamira cyangwa ngo igihugu gishobore kubahamara iteka nk'uko bisanzwe tubizi. Tugiye muri Kongo rero akantu nzi rero kanatwengeje, ntari bwigende navuga, ndafise amakuru y'ukuri kabisa yemeza yuko hariho ibice byinshi usanga badirinze na Wazalendo hamwe na FARDC. Akenshi badiringa na FARDC, mugabo ubu basigaye badiringa na Wazalendo ikemera aya mafaranga ikayarya, igace basigira ubwo buce. Nako RDF rero maze gufata ubwo buce, uca usanga bahasize bajya abasirikare batarakamirika, bajya usanga bakuye mu maformation vuba na vuba kuko baba birata ngo bagafasha ku gace, akaba aribo bahasiga. Nk'inyuma y'indwi imwe gusa Wazalendo ikigaruka n'inguvu nyinshi igaca ibamesa. Ni ukuvuga RDF igatakaza ingabo nyinshi cyane muri ubwo buryo. Ahantu utanga nk'uburorero, ibyo byarabaye hano muri za Nyangezi, za Nyantende, cyane cyane muri territoire ya Kabare na Karehe niho byagaragaye cyane ibyo. No ngaha muri territoire ya Mwenga hamwe na territoire ya Mwenga hamwe na Iranyeshafi, ni territoire yegeranye na Mwenga nyene, niho byagaragaye cyane ibyo bintu. Ako kantu niko ko turi kugenda uvuga ubwenge bagomba kugenda bukebuke bakumviriza kugira ngo bake babone yuko igisirikare cy'u Rwanda cyangwa uvuga igifite bivanye n'uko abenegihugu batakibona yuko ari igisirikare gihagarariye igihugu koko. Ni ukuvuga ni igisirikare kiba kintari mu gihugu, kikiba igisirikare cy'igihugu, mugacinjiye muri Kongo igaca kiba igisirikare cy'inyeshyamba. Yego rero ni ukuvuga tubona dusimbire gace muri Tanzania. Ideoloji yo gucanisha nk'Abatanzania nk'uko igihugu cy'u Rwanda cyabaye igihugu
ntikibiba amacakubiri. Aka kantu mu Rwanda gashireko ntikibiba amacakubiri gusa mu karere k'ibiyaga binini, ahubwo kibiba amacakubiri muri Afurika yose. Si igihugu cy'u Rwanda n'abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda bahari ubu. Urakoze cyane. Abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda bahari uno munsi barafise ubushobozi ntangere kuko bariko bagenda babiba amacakubiri uretse hano mu karere gusa ahubwo muri Afurika yose. Ako kantu bakabone kuko aho bamwe mu bavuka Rwanda barose inyigisho za FPR inkotanyi bagiye bashitse birazwi yuko uno munsi ntabwo kiwani kwere ahubwo basigaye babahunga. Nta muntu akibona igisirikare cy'u Burundi haba muri Mozambique na mwibuke yuko higeze kubayo n'imyiyerekano babiyamiriza. Igisirikare cy'u Rwanda pana cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Rwanda babiyamiriza. Ivyo nibiri ko bigenda bigaragaza ingene igisirikare cy'u Rwanda cyamaze gutakaza ingufu n'icizere mu karere kose bivuye ku barongozi b'ico gihugu. Rero injyana z'amacakubiri bagenda babiba muri bino bihugu nadondaguye nizo ziri kw'isonga ziriko ziratuma umuntu wese avuze ikinyarwanda wumva ko umenga yoba ari umubisha. Ako kantu bakumve. Rero uno munsi abanyarwanda nabo batangiye kugira isoni bamwe muri bo yo kumva yuko bavuga ikinyarwanda ngo babumve, kuko babumvise bavuga bati aba ni babandi bamaze abantu muri Kongo, aba ni babandi babiba amacakubiri mu karere. Rero ivyo biriko biragaragaza neza yuko ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bugeze ku marembera kubera ko bidaranitse intambara nyinshi badashoboye. Intambara bidananitse nk'iyo mu Kongo yoyo ntabwo dufatiye kuri ako kabereje kuvuga iyo strategy y'abazarendo. Bagira ngo barungitse abasoda muri Kongo bazi ngo bagiye kurwana bagaca badiringa n'abazarendo ko bivuze bagaca babaha inoti. Niyo noti bayitamiye abazarendo bagaca bakubita babandi. Babande. RDF. Ariko barumva abene gihugu u Rwanda. Abavyeyi bababyeyi rero kare bahora bamamaza ndakweke n'akandi kantu nibutse. Urabona bamamaza mu Visit Rwanda. Ubwabo biriko bigenda bishira kuko uri kuramamaza Visit Rwanda abantu baramaze kubona iyo Visit Rwanda ico gihugu cy'u Rwanda bamamaza yuko ari nta kigenda. Ahubwo biriko birahindukira biza ku Burundi kuko baramaze kubona bati igihugu cy'u Burundi kirakenewe muri bino bihe. Ahubwo abarundi twaca tuvyukiraho nyene natwe tukavuga duti Visit Burundi. Umbabarire gato musesanguzi mwenza ngira akantu nunganiye kuri ico uvuze. Ico ca Visit Rwanda biriko biragaragara yuko ama equipe menshi n'amasosiyete atandukanye y'ibihugu bya Burayi na Amerika bariko basa n'abataki bamamariza bitewe n'iyi ntambara cyane batanguje muri Kongo. Nibwo twavuga yuko Chirombo ariko aragwana diplomasi yo hejuru cyane gose, ku buryo mbere ubu tuvugana ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda na YouTube yamaze kuvyugarira imbuga zavyo kubera biko birapromotinga M23. Mu gihe M23 nayo ubu deja mu bihugu byinshi bya Burayi na Amerika bamaze kuyiklasa mu mihari y'iterabwoba. Mu mbuga zimaze kugagwa ndashaka kugusita zingahe nk'urubuga rwa Israel Mwanafunzi abantu benshi baramuzi yakurikiranwa cyane gose kandi mu byukuri yatanga amakuru y'ubucukumbuzi buhambaye cyane. Urubuga rwe rwamaze kugagwa. Ndashobora gutanga kandi karorero ko uwahaswe kugarirwa nawe urubuga abantu benshi bazi kandi bakunda cyane Rock Entertainment nawe yari hafi kugarirwa urubuga. Hariho n'izindi media nyinshi ziriko zurugagwa mu Rwanda kubera ko bariko barapromotinga imigwi y'iterabwoba. Ibi rero duca tubifatanya n'aya masosiyete menshi atandukanye yo ku mugabane wa Burayi hamwe na Amerika yamaze gukasa kontra ya Visit Rwanda.
bakubwira bati nta mpamvu yo kwamamariza u Rwanda kuko twamaze kubona yuko ari nk'uko wari bivuze abarongozi b'u Rwanda ubwa mbere bagenda babiba imbuto z'amacakubiri ku mugabane wa Afurika. Ubwa kabiri bashigikiye imigwi y'iterabwoba haba muri Kongo haba no muri Mozambique, kumbure n'ibindi bihugu bitaramenyekana bizoza kumenyekana aho uzosanga aba barongozi b'igihugu cy'u Rwanda bariko bagenda basutena imigwi y'iterabwoba. Duga kujambo rero nawe. Akandi kantu rero bagomba kumenya nariko ndavuga ingene defense muri Tanzania bagonze uruhome, amakuru y'abayumbe bagonze uruhome basanze aho bita Wanamugambo ndiyo. Reka twavuga n'inki mbere nakwe mu Burundi. Oya ama wasungusungu nawe. None Wanamugambo nawe nabaki. Tanzania mbenga ibisirikare bitatu. Irafise Wanamugambo, irafise wasungusungu, irafise na jeshi la taifa. Okay. Navuze Wanamugambo. Abo bamaze guhagarara bwuma kuko baramaze kuja muri alert. Kugira ngo bashobore kurwanira igihugu cyabo amatora yononwe. Rero byose dari kubizana na kuki, dari kubizana n'ukuntu. Kagame reka ndamuvuga izina Kagame. Yamaze kubona ati jewe rero aho butegetsi buranjanye kuko ageze ku marembera kuko niwe yaje kuvuga byuko abazungu bamaze kumukurako amaboko. Barimwe mu biriko biratuma bamaze kumwereka yuko ati wewe dukeneye kubera watumara amazi. Abo bahungu rero b'Abatanzania bari bahagaze majanja kugira ngo uwoduza yitwe wese bari bacakiye akoduza gatwe bacakira. Rero nukuvuga baramaze kuronka amakuru y'ingene zeko birateguwe nkuko wavuze yuko ari abavuga ururimi rw'Iswahili. Kuko muri Tanzania ururimi rw'Iswahili ntirufise abaruvuga. Ahubwo buri bwoko bwose barakubaza bati wewe Kabila gani? Ubwoko bubuhe? Ukavuga ati je ndumuhaya canke ndumuha canke ndi ukukumyene abo bita abantu. None hari ubwoko bwinshi butandukanye. Exactement. Nk'ubu tugiye kuvuga nk'abo bita Abacaga. Baba muri Gicaga. Ariko Abanyarwanda baca baragenda bibagira ku kantu, bamwe mu bagiye bari bagira ku kantu yuko utezo no kumvise ubwoko bw'iwawe uvuga igiswahili oya. Uravuga uti jewe ndi Umucaga, bacavuga uravuga Igicaga. Jewe ndi Umuha, uravuga Igiha. Ati none wewe uri Umusukuma, uravuga Igisukuma. Muri ico gihe rero ico gufatirako ntibakibura bacavuga ati wewe Nyarwanda. Bakaba bagufashe rero kuvuga iki kugeza kuri zoje no munsi Abanyarwanda bakorera n'ivyashara nikeri bito muri Tanzania. Uno musa nabo banamumenye baca bibaza ko ari umwe ari mu buryo kwita gipereza y'u Rwanda ari kugira ngo igihe kigeze azobe mu bahungabanya umutekano. Ivyo rero baciye bihagarika. Baramaze kubihagarika bibonye nk'ejo. Aho bufashwe umburufashwe. Ukiri ngaho nyene bwana Musisanguzi Mwenza. Twarabonye aho bashize hanze abagabo 250 leta ya Tanzania yeretse gufata bagwiriyemwe Abanyarwanda. Sinzi ko iyo nkuru wayimenye nawe. Iyo nkuru yaravuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi nubwo itamaze umwanya munini. Iyo nkuru yaravuzwe ibyo byose rero nibiriko bigenda bigaragaza ko barategura abantu benshi bari ahubwo n'abakobwa bakora ubumaraya bariyo cyane nk'i Dar es Salaam, abandi bari Dodoma, abandi bari hari abantu bita Imwanza. Baramaze gucegeterayo donc urabona ko birata ko basa neza aho uzavuga ko ubumaraya bariyo. Intumbero ni yayindi nyene bari bafise. Bariko no kuvuga bubu
bameze nk'ivyihebe muri make, bamwe muri bo babaye nk'ivyihebe. Ubona ko banivugira yuko bafise ubushobozi bwo kuba boyobora isi babicishije kuri bashiki babo, bakabakoresha muri izo systeme zabo kugira ngo bashobore kumanipira bamwe n'abandi, byabagoye gukonvenga. Rero ni ukuvuga icyo nokubwira cyo kuri ibi bintu bikora muri kano karere, byamaze gufata indi ntumbero y'uko hamaze kuba ugutsindwa kw'igisirikare bivanye n'izo ntambara zose. Rero kubera babuze abo bashikira mu bindi bihugu, kuko bari bizeye yuko nkuko nigeze kubivuga, bari bizeye yuko nko muri Tanzania abo bita abandi bashobora twaturato ngaho abamasayi ari bazi ko bazobafasha, muga bashitse rero bavuga bati sisi hatutaki kuharibu nchi yetu, hata kama tunafanana sisi hatutaki kuharibu nchi yetu, nubwo dusa twebwe tugomba konona igihugu cyacu. Rero kubera bamaze kubitahura bavuga ati nubwo nimushobora kuza kuduhenda, tubaye mu mahoro n'umutekano, umutekano wacu tuce tuwugura, hama benshi bapfe muri twebwe. Oya, turavyanse, baravyanse, amakuru bayumve, baravyanse. Nubwo hari babacengeteyemo, ahubwo nabo babe bari barabara, bashobora kwiruka mu mwanya n'umwanya kuko azomenyekana. Uko nyene ukivuze, amakuru mfise aremeza yuko ahubwo hariho abo inkotanyi zashoboye kurungika kwiga imico ya Kimasai. Abenshi muri bo aribo benshi dukunze kubona batembera mu bihugu bitandukanye. Narumvise ryarengo no mu Buganda hari abafatiweyo, abadukunze kubona hano mu Bujumbura na Tanzania mu bisagara bitandukanye. Hariho abigira abo mugabo batera abamasai. Ibyo nibigaragaza bimwe muri ibi tugenda tuvuga kuri BF kugira ngo abayikurikirana baronke uguhishurirwa, kuko haba harimo ibintu bihishije muga yuko turabihishura kugira ngo tubishyire ku mugaragaro. Bituma abo bantu baba bariko bitwara mu ubwo buryo bavuga ngo ibisaka by'imbwa bisha imbwa ifatwa amaboko. Icyo nubandanya mvuga ni iki, intambara batanguje kubera bazitanguje ari nyinshi kandi bibaza ngo bazoronka ababashigikira, bariko barahomba. Mu Burundi bari bazi yuko bazosubira kujyanisha abarundi, yarabananiye. Mu Burundi n'abagize ngo baraca abashigikiye n'ubwo abasigaye bari ku rushi, kuko ni ukunda kuvuga yuko ngo indumva zizokwamaho nkuko byavuzwe na Sogo. Ego sogokuru. Iki kintu cyuko bagombye ko bubandanya baronka ababashigikira muri iki gihugu, bagasanga ahubwo bavuga bati gerageza ko igihugu cyacu mwe cy'wari ngo mutugira ngo gisa neza, niko kuma tubakurikira bamwe muri bariko, niko kuma tubakurikira mwe mwamaze kubaka cy'iwacu nabwo cyo tuma tugisambura. Ntawa mugani ngo twiyogere iwawe ama twisigira iwanje. Bisa bigenda gute rero, kuko kuntu bamwe mu barundi b'umutima bamaze gufata intumbero yo kuvuga bati twebwe ntidukurikira ibyo mugani. Ubwo nakubwiye yuko intumva zikihari nawe nyine ko bagenda bagondozwa buhoro buhoro. Hari umugani nakuze numva bavuga ngo ushaka akarenzo arenzwe ivu. Twarabibonye za 2015 aho wasanga mu by'ukuri umuntu Imana yaramuhezagiriye muri kino gihugu cy'u Burundi, arakironkeramo ubuzima, itunga, mugabo agakenera akarenzo. Byose rero ndabona uri kubitahura cyane nawe ahubwo bari wambere cyane rwose. Uravye neza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngene bihagaze ngene biri, ucubona neza yuko siko kundi muri udasanzwe. Mbere je nuko ndiko nabibona, ndabona yuko ni mu minsi iri imbere iki gitoro gikenye, kizoba kitagikenye kubera ko ahari umubano mwiza, ahari ukumvikana, nta kidashoboka. Hari ijambo nyakwigendera generale
Adolphe Nshimiyimana yavuze ijambo yashikirije ndakunda kurivuza cyane. Hari ijambo yavuze ngo mubumbatire amahoro mwarose, ngo kuko ahari amahoro nta kidashoboka. Ngo abenshi bicwa niyo abuzi iby'umunsi umwe aca koma induru ngo ubugesera buradutse. Ni ukuvuga tubura subira, tubura ukwihangana, sino amahoro ahari nta kintu na kimwe kidashoboka. Hariho n'ijambo watanguriye ko mbabarire, aho wavuze ngo Uburundi burakenye mugabo abarundi ntidukenye. Iki ni ikintu gihambaye rwose, ni ijambo riri filosofike. Ugiye kubiraba itunga rya mbere dufise nk'abarundi twese n'amahoro n'umwidegemvyo. Kuba ibyo tubifise rero affaire Karibira ni petit problème nayo zo barésolu. Buke kuko nta rugo ruba rufise byose. Na cyane tugende mu Bugande naho. Abo bene wacu bari ngaha hakurya y'amazi ya Kanyaru. Yego. Bageze mu Bugande bakombye kuva ko imwe igihugu ni rwabo kuko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda bagihawe n'Ubugande. Yego. Bwibone kwishira hejuru bica bituma no mu Bugande batakibahanigwere. Bariyo ariko nubwo bariyo ntibakibahanigwere. Ucusanga bariko bagenda babinuba bafatiye ku kuntu bariko bitwara muri kano karere. Erega bora musesanguzi mwenza umbaye gatinda ko complete abahinga babiri ni botinyamangishe. Ego. Oya, abahinga babiri bo kutinyamangisha bigenze gute? Rizokunda. Bayimari tarasha mwose aguma yikebera. Nukuvuga abahinga babiri ntibabana. Ni bimwe bavuga yuko ni nkuba zidasangira igicu. Ego. Nukuvuga bari hajya mu Buganda. Abaganda barazi imico yabo neza, barayizi, barayisobanukiwe. Niyo mpamvu badashobora kubacumbikira ngo bicare baje bajyame batekane baje bari hafi yabo. Barazi yuko bo kwisanga babakore nk'ibyo bari korakorera abandi. Ego. Ndio baza yuko ikintu kitahurika cyane nuko ahantu hose wumva bavuga yuko umenga ngo hari wabo ko muri Kisoro. abantu bagomba kugira umuco w'iwabo bacyo ni wabo. Abo bose rero bikabatera gutsindwa kuko byose bica birema kwangwa na baba banyi babo. Exactement. Nguko kuntu rero intwaro y'inkotanyi imaze gusenyuka. Kuko ntihagaze ku kuri, ihagaze ku bwigwa ibinyoma n'ibihuha bitera umutekano muke n'urukundo rutabaho. Kabisa bora musanguzi mwenza wavuze amajambo akomeye cyane gose no kutambere ubwenge. Reka ndagushimire cyane gose. Ego nane ndagushimiye cyane ku kanya mwamaye nga muri BF kugira ngo nshobore kugizoshikiriza kubyo mfise ko ubusesanguzi. Warumaze kabiri utatwitaba mugabo akazi kare kagutwaye gose. Birashoboka kuko umuntu ujya ari umuntu avuga ngo ntagutera imigeri ibiri natereka. Upfa kubugaramye gusa ari utayitere. Bash. Reka ndagushimire ndakwifuza ko ugira umunsi mwiza bwana musesanguzi mwenza. Urakoze cyane. Okay, reka nshimira mwebwe mwari mudukurikiranye hano kuri B-Info Plus. Ico ndabibutsa nuko twohora muri commentaire kugira ngo dushobore kuganira mwebwe natwebwe bisanzwe turiko turahuzwa n'uyu muhora wa B-Info Plus. Ariko kandi wowe udukurikirana utaragira sabone akandi ko kanya nugire sabone uce uje no kugakengeri kugira ngo uzaronka ibiganiro byacu umwanya ku mwanya uko tubishize ku rubuga. Haracane mu gatondo kare cyane. Reka ndabipfurize rero ko mugira umunsi mwiza w'ibikorwa murondere muronka kuko iyo muronse natwe tuba turonse. Mugire rero umugisha w'Imana tubaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Imana niyabishaka. Ciao ciao.